urazi ko kera ntabwo hariho ubuhinga bwo gukora cesarienne kera kabisa nta buhinga bwo gukora cesarienne bwari buhari, naho ndanabibutse yuko burya ubuhinga bwo gukora cesarienne bwatanguriye mu Buganda, ntabwo ari ibintu byazanywe n'abazungu, byatanguriye mu Buganda. Umugore byamunaniye kubyara bamunywesha ikanyanga. Nawe wa muhungu ushaka kubaka utegerezwa kuba ufise ibintu ibyo bitatu bine. Umugore ushobora kumutegeka, ushobora kumuyobora, ushobora kumugaburira. Kumugaburira harimo byose, no kumusumira no kumwambika n'ibiki. Hanyuma ukaba ushobora no kumunezereza cyane kumushimisha gute mu gitanda. Nkundira kandi tubaramutse mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi, turongeye kubaramutsa tubaha mwaramutse na mwiriwe biravana umwe wese naherereye. So my name is Iriam Promote bando camera, utarakora subscribe bana kora subscribe, like, share, comment kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza cyane. So nagarutse kandi na Abdul muindi mpwemu ebana afana yindi mumenyereye. Uno munsi rero baratwandikiye benshi dusaba kunzi batandukanye atubwira ati nta kuntu muzoza muraduha ibyo mu buzima busanzwe kimibano, nyabujya kusanga abantu benshi hari ibibazo byinshi babibugarije cyangwa bakeneye kumenya mu zindi domaine, tutoguma gusa muri politiki fo tubasangize nibindi. Bwana Abdul meze neza? Bro meze neza cyane gose, ndashima Imana kabisa. Ariko menga kaju kagiye ari kwihereza amazi ya story water ngaho kwanzuka cyangwa uranwa duhejeje? Ndayanwa mejeje. Meze neza ariko safi sana kabisa. Turafise muri societe story company amazi story water na story tangawizi n'amavuta mayonnaise, ibintu byose bimeze neza muri societe story company. Wowe turakubitira ubandanye kwa kwanyu, ufise icubaza urashaka kutwandikira ngaha ku iyo nimero kugira ngo tubandanye tubahuza canke mushobora gukorana partnership, abanyamitahe ngaho mushobora warashima mugashirayo. Yes, no munsi rero tuzakuganira ku bintu bihanze ingo muri rusangi. Hari benshi, hari buzima usanga tugenda tubona tubamwe mu kibano, wowe ubamwo jewe mbamwo, bikaba ko ngombwa tubisangiza nabo ngaha tugatanga n'impanuro. Siko none Abdul tushaka tugane kino kibazo gihanze ingo kubera iki umugabo agera kuri etape yubatse afise umugore amufata neza, afise umugore babanye, tukabona byashitse umugabo ara muciye inyuma, ico bita kurenga ingo. Ico kintu wewe ukibona gute? Hari cyo ufise ukivuga ko ijambo kurenga ingo ku mugabo warashima no ku mugore? Reka mbanze nywa amazi wa muvyeyi. Mwanza uhereza amazi. Mwanza uhereza amazi kugira ngo banze nihereze story water. Natore story water kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza cyane. Story water. Story water. Kabisa. Urumva gute se? Safi sana kabisa. Aragenda afise ngani ko ndayihereza. Amazi nayo mu Burundi. Story water. Oya gahindukiza kunya kugira ngo bakabone neza. Aho ni sawa cyane. Story water. Uti rero bigenda gute umugabo arenga ingo afise umugore cyangwa umugore arenga ingo? Kijambo kurenga ibigo. Mwene wa byagenze gute kugira ngo iryo jambo rinde rigerwa ko mu rugo? Jewe reka mbanze kwanza tuvuge ibintu bijanye n'ingo n'imiryango.
ni ibintu kubivuga ko bisaba ubwitonzi buhambaye, kubera yuko buriya ingo ni ikintu gihambaye, ariko kandi mu buzima bw'igihugu, kuko burya igihugu gitangurira mu rugo, igihugu gitangurira mu muryango, sibyo? Bo rero kuri ibyo bintu warumbagije ingene ingo ziriko zirabaho muri iyi minsi, gucana inyuma, burya wanashaka ntabwo ari ukuvuga ngo gucana inyuma byonyine nibyo bihanze ingo, kuko hari n'ingo zidacana inyuma, ariko ugasanga ibintu byabo ntibimeze neza, sibyo? Ariko kandi wajya kuraba ugasanga buriya ibintu bijyanye n'ingo ni ibintu bigira agaciro cyangwa bigatakaza agaciro bivanye n'ingene byatanguye n'aho byavuye. Nimba ubyibuka neza kera, kuko ntituraba kera mu myaka, ariko iyo uyaga n'abakurambere cyane n'abo hambere, barakubwira ingene ingo za kera zarondekwa. So kera nk'ubu wowe ushitse mu bigero ugomba kubaka, ababyeyi bawe nibo bakuronderera umukobwa. Buriya abantu benshi iyo tuvuze kuri icyo kintu cyangwa iyo icyo kintu kivuzwe, babona yuko abantu ba kera bari bafise ikintu kimeze nk'ubujiji cyangwa ubujuju cyo kutabona kure, ariko iyo uri kuraraba ibiri ko biraba uyu munsi, ubona yuko abakera bari abakure. Kandi mpanure ugwaruka rw'uyu munsi, igihe cyose nibavuga ibintu bya kera, wewe ntuze wiyumvire yuko abantu ba kera batari bafise ubwenge. Nasanze burya abantu ba kera bari bafise ubwenge bwinshi cyane gusumba nubwo twibaza ngo turafise. Ndaguha nk'akarorero, burya kera iyo abantu bavuze ngo umugore ngo wa kera, ngo urumva ngo abagabo ba kera ngo bari bisambo, ngo barabuza ngo abagore, ngo nta mugore ngo ajya inyama, ngo yibungenze, ngo ni bibi kujya amagi wibungenze, ngo ni bibi kugira ikunuku. Urazi ko kera ntabwo hariho ubuhinga bwo gukora cesarienne kera? Kabisa nta buhinga bwo gukora cesarienne bwari buhari. Naho ndanabibutse yuko burya ubuhinga bwo gukora cesarienne bwatanguriye mu Buganda, ntabwo ari ibintu byazanywe n'abazungu, byatanguriye mu Buganda. Umugore byamunaniye kubyara, bamunywesha ikanyanga. Nicyo cyari ikinya. Ijya bayita gute, kimwe bagutera umuganga kugira ngo ntugire ububabare mu gihe bariko barakubaga. Cesarienne? Cesarienne? Uzenya. Ntuze. Mu Kinyarwanda babyita ikinya. Batera ikinya, batera umuntu ariko agira cesarienne cyangwa ko arabaga. Cyangwa umuntu ikanyanga niyo bamuha. Hanyuma bakagira gute, bakamupasura, bakamukuramo umwana, bagasubira bakamushona. Ibyo byavumburiwe mu Buganda, ntabwo byavumbuwe n'abazungu. Niyo mpamvu nashaka mbwira abantu akenshi na kenshi ntuzuhave wibaza ngo abantu ba kera ntibari bazi ubwenge. Rero abantu ba kera hariho ibintu byinshi babuza abantu, ubyirabye uyu munsi ushobora kwibaza ngo bwari ubujuju canke bwari ubusambo, mugabo ugasanga byari ukuri. Rero cesarienne itarabaho, umugore yibungenze baramubuza kurya inyama. Urabyumva? Kugira ngo n'amagi
kubera yuko bazi yuko inyama n'amagi n'amata birashobora kuvyibusha umwana ari mu nda, noneho bikazotuma mama wiwe bimunanira kumwibaruka mu buryo bworoshe. Urabyumva? Kubera ko nta cesarienne zako. Mugabo uyu munsi babikubwiye wocu uvuga ngo abantu ba kera bari bagize gute? Bari abantu babi. So rero hari ibintu abantu ba kera bakoze ushobora kuraba ukibiyumvira ngo bari bijuje. Nk'uyu munsi reka ndakubwire, kera bagiye kukuronderera umugore babanza kumenya iwabo, bakabanza bakamenya mama wiwe yitwara gute, papa wiwe yitwara gute, kugira ngo bamenye ico yonse. Urabona ico yonse, hanyuma baheza baraba, bagiye kuraba ku mukobwa baraba mama wiwe, kuko mama wiwe burya nyina w'umukobwa niwe role model wa mbere w'umukobwa. Urabyumva? Noneho bakaraba imigenzo iki, bamara kubiraba bagaca baraba none uyu mukobwa wewe yakuze gute, akora ibiki mu rugo, akora ibihe bikogwa, abigenza gute, hanyuma kumushima bakavuga ati kabisa tukuronyeye umugeni, bakamukuzanira. Umuhungu nawe baraba se wiwe, arabi ibikorwa bya se wiwe, uko yitwara mu bandi bashinga ntahe, uko agira gute, bakavuga abiwabo n'umukobwa bakavuga ati kabisa umwana wacu agiye mu rugo. Agiye mu rugo bisigura yuko agiye mu rugo rwiza, kubera yuko rurimo umugabo ashobora gutanga indero nziza. Yatanze indero nziza. Uyu munsi rero ahantu bipfira duhurira Fibi, duhurira kuri Facebook, ukabanza ukaja kuri telefone yawe, ukaduza ukaraba ubufise nyashi nziza, ukaraba mama wanje ngiminwa maripsi, amaso, warangiza ugatangura kumurondera sa umuntu. Ifoto igiye ku mbuga ngurukana bumenyi, uraza uwo mugore abantu bamubwiye yuko ari mwiza, ni igiki kiza kukubwira yuko wewe ari wewe ushobora kumwegukana? Urumva? Ndikunda kumva cyane. So rero aho tumenyanira n'abagore twubakana, haratanga impamvu y'imyaka tuzomarana. Harashobora gutanga impamvu aho tumenyanira n'abagore tuzokubakana, harashobora gutanga impamvu canke harashobora gutanga intumbero y'imyaka tuzomarana nabo bagore. No kuvuga iki? Burya nibaza yuko umugore ashobora kutaba mubi, ahubwo hakaba habi aho wamukuye. Ukaba wamukuye ahantu habi. Ukaba wamukuye ahantu nawe nyene atitahura. Urabyumva? None ndaguha nk'akarorero, sivyo? Uhuriye n'umukobwa mu kabare, siwe wamujanyeyo, ubonye ngo ni mwiza, uramutongoje, umugize umugore. Ku by'ukuri muramutse mutabanye jewe wombwira ngo urabona ngo uyu mugore gute, bose mu kabare siho bashimira umugore. Bamushimira he? Nimba ushaka gushima umugore, banza ugende urabi wabo, naho yo badafise abavyeyi, raba urugo basi data wanje ashumbyemo, urugo abamo, ubanza urumenye. Wa mukobwa we uhuye n'umuhungu yambaye ishati ryiza, ipataro ryiza, ikirato ciza, sivyo? Haraberewe, hari smart, amota neza, ngo uyu niwe muhungu.
mbega iryo shati ryiza yaragiguriye. Je ndabizi neza yuko abakobwa bakunda abahungu bari smart, ariko none ari smart mu byo yirondereye n'amaboko yiwiwe. Ari gusanga ari n'umukecuru yimuguriye iyo mpunzi. Bamubita abashuka mama. Urabizi yuko hariho abahungu birirwa bajyamye muri quartier kabisa, afise telefone aguma avugana n'abantu, usanga afise telefone ryiza y'agaciro, utazi umuntu yari muguriye kabisa. Ntafise n'icyo akora, ntaca afise akora, no kubyuka mu gakabutura kabisa, ubutako bwose buri hejuru, umwana w'umuhungu ataca afise akora, ataki atiga. Wamubona yakubisemo ishati ryiza ati ndonse umugabo ari smart, yagiguriye. Mbo kuri ico cy'abakobwa coco ntabwo nokijako, ntabwo nogifata ko umwanya munini, kubera yuko abakobwa muri bo, umugore muri we uko Imana yamuremye, yamuremanye ikintu burya umukobwa canke umugore muri we afisemo ikintu citwa ubugore, kimufasha gucagura umugabo amubereye, umugabo mwiza. Ntibameze nka twebwe, batandukanye na twebwe cyane. Niyo mpamvu uzobona umukobwa, ntituvuga yuko abakobwa bakunda amafaranga, siko abantu benshi bakunda kubivuga, benshi niko bavuga ngo bakunda amafaranga. None bigenda gute ngo umukobwa acagure umuhungu w'umukene? Uri umukene ariko abakobwa bakunda amafaranga, hanyuma umukobwa akakwemerera ukamurongora. Afite ikintu muri we kimwereka uwo uri we, kikamwereka kiti Liam ni umupambanayi, uyu munsi naho adafise amafaranga icyo azoba yafise ejo azoyaronka, hama akakwemera. Nta mugore n'umwe yokwemera abizi neza yuko uzopfura umukene. Urumva? Abo bahungu rero bakunda kuryama, ikibazo bagira kubera yuko abakobwa bakunda kubeshwa, barabesha cyane. Fata umwanya wo kubesha cyane, amubwira ati nkora ibi, nkora na biriya, nkora ibi, nkora na biriya. Mugabo nkorera ku mbuga ngurukana bumenyi canke ibiki, akamutwara, ejo bundi ugasanga bariko barashwana kuko umutipe ntashoboye kubaka urugo. So rero jewe ku bintu bijanye no kubaka byingo n'imiryango, kwanza utegerezwa kumenya ahantu wakuye umugore. Egari go umutora mu bara gasanga utoye ikirara, urabyumva? Wamara kumenya ahantu utoye umugore, nawe wa muhungu ushaka kubaka, utegerezwa kuba ufise ibintu ibyo bitatu bine. Umugore ushobora kumutegeka, ushobora kumuyobora, ushobora kumugaburira. Kumugaburira harimo byose, no kumusumira no kumwambika n'ibiki. Hanyuma ukaba ushobora no kumunezereza cyane kumushimisha. Kumushimisha gute? Mu gitanda. Urabyumva? Ushoboye kumutegeka, kumuyobora, kumugaburira no kumunezereza mu gitanda. Ibyo bintu iyo ubuzemo kimwe, ndagusubiriramo, iyo ubuzemo kimwe umugore akirondera ahandi. Niko bimeze, ntuze urigora. Niyo mpamvu suremo ibyo bintu bine. Ni ibintu bine. Ushoboye kumutegeka, kumuyobora, kumugaburira, kumutegeka siyo kumuyobora ubwo. Kumutegeka siyo kumuyobora, cyangwa kumwereka ikosa aba yakoze. Mwani baza ko bitandukanye, ni ibintu bibiri bitandukanye. Kumutegeka, hanyuma kumuyobora, kumusumira no kumunezereza. Abantu ko yadukurikirana ngaha kantu bazo baragakora. Ngo nukuvuga iki? Ibyo bintu iyo utabishoboye, birakugora kubaka urugo.
kabisa be ntaguciriye muri ibyo bintu bine ico udakwije ingo zose umugore akirondera ahandi. no kuvuga ingo zose zisambuka ziba zabuze ibyo bintu kimwe muri ibyo ushobora kubura kimwe muri ibyo urugo rugasambuka ya ego ukwije bitatu umva ndakubwiza ukuri icyo ubuze muri ibyo akirondera ahandi kabisa ingo ziramba ibyo biba byuzuye birashobora kuba bituzura neza 100%, mugabo umugore akaba afise impamvu zo kurindira ko bizokuzura. Cyaka kwa kuntu ko kwihangana mwe bwa turukundo guhangana bose ndakubwiza ukuri. Umugore dufate ndaguhe nk'akarorero ku kintu cerekeranye na finance n'uburyo bwo kumutunga no kugira gute umugore. Ubundi umugore umuha byose nibaza ko umugore naguciriyemo umugore umuha byose nibyo wibura bya nubwo banza wumve arashobora kuvyihanganira mugabo bivanye n'ingene wewe wavyitwayemo. Urabona ko abagabo hari abagabo bona bafise uburyo hanyuma yabubura ukabona umugore aragiye. Sibyo? Nabandi abafise uburyo uyu munsi yabubura umugore akahaguma. Ivyo byose bivana na twebwe abagabo. Ntuzohave uvuga ngo abagore bakunda amafaranga. Oya. Abagore bakunda amafaranga bivanye n'ibyo bakeneye. Urabyumva? Kuko nta mugore numwe yaremewe kuba mu buzima bubi. Ni wabiraba neza urabe ingene Imana yamuremye. Imana yaremye umugore ahantu hari intare, hari bikoko bikomeye, hari iki mugabo amuremana umubiri utari uw'inguvu zo guhangana n'ivyo bintu. Ariko irangije mu mugabo ari uw'inguvu zo guhangana n'ivyo bintu. Urabyumva? Rero umugore ivyo bintu ushobora kubibura, ayo mafaranga ushobora kuyabura, ariko uko wamubwiye uko wavyitwayemo bigatuma mugumana canke mukavana. Nk'ubu nk'akarorero, nk'ubu jewe nari mfise akazi keza, noneho ako kazi kanje kakaba kama amafaranga. Noneho ku kazi kanje twari tubayeho neza jewe n'umugore, ariko akazi karahagaze, bisaba yuko urumva akazi karahagaze, ubuzima busa n'ubuhagaze. Kugira ngo umugore tugumane bisaba yuko aronka gusa icizere cyuko ubuzima budahagaze. Kuko umugore ubwa mbere hoho umenya yuko abagore tubana bo ntibadukunda, bikunda bo nyene ubwabo ku giti cyabo n'abana babo. Niyo mpamvu uzobona umugore atakubonamo kazoza keza k'abana biwe, ntabwo mwobana. Urabyumva? Bo rero iyo ubuze utakaje kajya kazi, hanyuma washika muhira ugatangura ngo urabona sheri ngo je ngo banyirukanye ku kazi ngo none nk'ubu turaza kubaho gute, uwo mugore aragiye. Ariko nimba bakwirukanye ku kazi canke nimba ari imitungo mwari mufise ikabiragiye fa ikabirahise, wewe hagarara bwuma, ntujyame muhira, bandanye ugenda urondera, kuko Imana igendana n'umugabo. Rondera, urabyumva? Rondera. Noneho wanashaka urashobora no kutamubwira umugore wiwe ko banyirukanye ku kazi, urumva? Akabyumva nk'ahandi, umugore akabyumva ahandi, sibyo? Kumva akakubaza ati sheri, mana yanje bambwiye ngo warirukanwe ku kazi. Urumva? Wowe nk'umugabo utegerezwa gukoresha ubwenge.
ucumubwira ati yego baranyirukanye ku kazi mugabo ubuzima burabandanya. Urumva ubuzima bugira gute burabandanya bijya anye byaraheze. None kutambwiye si ngombwa none turapfuye akazi turaronderana kandi nibisanzwe kunyirukana ku kazi. Wabona mu gatondo uzinduka wigira ntamenye ko urumva nukuvuga akabona yuko wewe bitagutushije ku bwonko ngo bikonone mu mutima nimba wabuze akazi nimba watakaje amafaranga ntibigutushe mu mutima kuko nibyagutusha araza kubona yuko ucitse intege. Urabyumva? Niyabona yuko ucitse intege arabona yuko akazoza kiwiwe katari iwawe kari mu kaga aragenda kukarondera ahandi. Urabyumva? Kuko ukuntu bimeze sibyo ni nkuko dufate wewe uri umukuru urankotesheje jewe ndi umubodyguard wawe hama turagiye dushitse ahantu duhuye n'abantu bagomba kungirira nabi duhuye n'abantu bagomba kukugirira nabi dufate wewe uri umushefu hanyuma urambwiye ati Abdul none ko mbona aba bantu mengo bagomba kutwica. Ndakubwiye ati boss ashaje kweri kandi aba bantu je ndabona sinobashobora. Ndakubwiye ko ntobashobora deja ndakwisha ubugira kandi bisigura yuko wewe naho batokwica muri uwo mwanya wewe wamaze gupfa mu mutima kabisa. Mugabo ndakubwiye ati boss wewe burafata kayira wewe urirukanka jewe ngira ndabagwanye kandi abandazi ndabanesha. Urumva yuko uremye. Rero n'umugore nuko bimeze. Urabyumva? Kirazira kwereka umugore yuko watakaje icizere faiblesse cy'ubuzima ngo kubera ikintu runaka cahagaze wewe hagarara bwuma kubera yuko abantu babimenye. Urumva? Hariho abantu benshi bakubwira yuko ngo ari kibazo ugize. Hariho nabo numvishe babwira abagabo ngo kurira ngo ni byiza ngo ukasa urira imbere y'umugore. Twebwe abagabo dutegerezwa kubaho nk'Imana. Kubaho nk'Imana ni gute? Imana nta marangamutima igira, nta emotion. Imana ntigira emotion. Imana nta marangamutima igira, niyo mpamvu uzobona Imana ishobora gutwara umubyeyi kubera yuko hageze igihe yuko umubyeyi agenda itagira marangamutima yo kuvuga ngo none ngo kafisa kayoya iramujana tu. Urabyumva? Imana nta marangamutima igira. N'umugabo rero ategerezwa kugenda muri iyo nzira. Urabyumva? Umugabo kirazira yuko atwagwa n'amarangamutima. Agire ibintu byo kurira, agire ibintu byo kubabara by'agahinda kuko amarangamutima niyo adukoresha nabi kabisa. Urabyumva? Amarangamutima Imana ikikwereka yuko atamarangamutima ifise Adamu na Eva bari abantu ba mbere yiremeye bakoze icyaha. Imana ntiyababwiye ngo ntaco ngo kubera ngo muri abantu ba mbere oya pa toka nta marangamutima igira Imana. Umugabo nyamugabo ategerezwa kutagira amarangamutima kuko twebwe abagabo icyo twaremewe mu byo dukora byose gukoresha ubwenge. Urumva? Kuko iyo ukoresheje ubwenge ukora ibintu mu gihe cyabyo. Ntabwo utegerezwa kujyana n'amarangamutima ngo none gabasha ngo jewe ngo ko umugore wanje ngo abaye ng'imaraya ngo mugabo ngo urumva ngo dufitanye ngo abana ngo nta kundi ngo jewe ngo kugira ngo abana ngo ntibababare ngo oya. Urabyumva? Wewe uri umugabo utegerezwa kugendana gukoresha ibintu byose mu bwenge kuko nutakora mu bwenge ujya mugore w'imaraya ukamugumana abana bawe bazoba imaraya.
urabyumva rero abagabo ikintu basabwa kugira ngo ingo zabo zigende neza ntibategerezwa kugendera gutwagwa n'ibishobisho ntibategerezwa kugira emotion n'iz'abagore kuko abagore baremwe mu bishobisho urabyumva twebwe baremwe mu gukoresha ibishobisho twebwe turemwe mu gukoresha ubwenge abagabo rero iyo ukoresheje ubwenge ntabwo urugo rw'iwawe rushobora gusambuka ntibishoboka ibyo rero byo gucana inyuma wavuze ibintu byo gucana inyuma wavuze umugabo aremwe mu buryo butuma yifuza gukora amabanga mpuzabitsina n'umugore wese abonye amuje ku jisho mwiza kubera yuko twebwe gushima kwacu gushima umugore urumva gushima umugore bizanana aha ku jisho murabyumva ariko umugore gushima umugabo bivana n'umutima so jewe ndi umugabo ndashobora kubona umukobwa aciye imbere yanje atingisha ibisusu urabona uzurabe umugabo mushobora kuba muri ko muragenda mwibarabara akabona umukobwa akamuraba mu maso akaraba fesi yiwe ujye mukobwa yamara kurengana umugabo ukabona ageuje akajisho gutera ku bisusu niko turemwe urabyumva mugabo hamwe nuko turemwe gutyo kubera ko umugabo akwije ibisabwa n'amategeko akomeye urumva tuvuga ibintu uko biri ntiduce ku ruhande ashukwa 5 ku munsi hanyuma umugore akomeye afise umubiri ukomeye cyane ukora cyane ashukwa 3 mu ndwi niba afata 3 mu ndwi k'umugore ukagwiza n'ukwezi uza gutora inshuro 12 cyane dufate zigende zishike kuri 15 niba afata 5 k'umugabo cyane 3 kuwo bitagenda neza uraza gutora inshuro ko umugabo mu kwezi ashobora gushukwa inshuro 150 cyane 120 fata rero ku nshuro 120 inshuro 120 cyane 150 ufate nizo nshuro 12 cyane 15 z'umugore urumva yuko ukwifuza kwacu ko gukora amabanga mpuzabitsina ku mugabo nuko umugore biratandukanye cyane biratandukanye ni ngaha no mu Bufaransa urabyumva none uvuze uko bwana Abdul ko hariho ingo nyinshi zirambana kandi harabwa batagenda mu ivyo bintu batagendera mu ivyo bintu ntibashobora kuba babirimo hamakakuru kwihangana mbo ivyo rero niyo nariko ndaje hamwe nuko Imana yaduhaye umubiri umeze gutyo ariko hariho ikindi kintu yaremye abantu benshi batakibona uko Imana yakiremye umugore yahawe ubushake bukeyi bw'amabanga mpuzabitsina urabyumva ariko irangije imurema yuguruye ku buryo wewe ushobora kwinjira abishaka atabishaka kandi ugaheza ibibazo by'iwawe urabyumva niyo mpamvu uzobona abagore sibyo nkuko nabikubwiye abagore kwifuza gukora amabanga mpuzabitsina na wewe ni ikintu kiva mu mutima nukuvuga hariho icuba wakoze cyamukoze ku mutima urabyumva hanyuma cyamara kumukora ku mutima akemera kukugururira ukinjira ugakora ibyo ushaka muri kumwe ariko kubera iki habaho abamaraya kandi umumaraya akakwakira uri umugabo atakuzi atagukunda mugabo ukabikora nuko Imana yabaremye buguruye urabyumva
iki kintu rero cyo kuba Imana yarabaremye buguruye hari igihe gikoreshwa uko utari ko kubera yuko abantu batazi impamvu gikoreshwa, impamvu Imana yabaremye. Imana yaremye abagore uko kugira ngo kubera yuko yarizi ukuntu yaremye umugabo. Urabyumva? Kubera Imana yarizi ukuntu yaremye umugabo, ni ukuvuga iki? Imana irabizi yuko umugabo akwifuza cyane, kandi irabizi yuko wewe wa mugore we ufise ukwifuza gukeyi kw'ibyo bintu, ariko yakuremye wuguruye kugira ngo muri uko kwifuza kw'iwiwe aze kukwifuza akuronke kabone naho wewe wowe utabishaka. Ikibazo rero gice kiza hahandi umugore akubwira ngo sindabishaka, ngo ntavyo dukora, kandi umugabo yabishatse. Kandi umugabo yashatse ibi bintu, abagore ndababwire, uza wumva abagabo bafashe impene ku ngufu, uza wumva abagabo bafashe abana ku ngufu. Urabyumva? Umugabo iyo yagiye muri iyo situation nta kintu kimusubiza inyuma mpaka aronse ibyo bintu. None umugore rero yokabisabirako akabikora. Mbo rero icyo bikora, umugore akwiye kwegera umugabo wiwe. Urabyumva? Hama hamwe nuko itwahawe ibyo bintu, urumva yuko Imana yaturemeye aho dushobora kubikura, hanyuma tugaheza ibibazo byacu. Urabyumva? Hanyuma nubwo amarangamutima dufitiye abandi bagore ntabwo ari ayo kugira ngo tubasambanye, nuko abagabo benshi batabimenya. Ahubwo ni uko Imana ntiyashatse kuturema nk'intungura cyangwa inuma, kuko inuma ivukana n'umugore wayo. Iyo umugore wayo apfuye ari igica nk'umugabo wayo agapfa zikiri amagi, inuma irinda ipfa itarongoye cyangwa itarongowe. Imana rero ntiyashatse kuturema gutyo, kuko yari ibizi yuko abantu barabizi ikiremwa muntu nicyo cyambere kigogwa no kurera umwana wacu. Urabyumva? Ni ukuvuga umwana w'umuntu ushobora kumurera gushika ku myaka 30 atarava mu rugo akigukeneye. Urabyumva? Rero none mu gihe wewe wa mugore we urongowe, umugabo yararemwe nk'inuma adashobora kukwifuza, hanyuma umugabo waremewe agapfa mumaze umwaka mushakanye, akaba ata wundi mugabo azosubira kugushima, byo ca bigenda gute? Niyo mpamvu Imana yabiremye uko, ibirema ku buryo jewe ndi umugabo nshobora kukuraba nkakwifuza wewe uri umugore. Urabyumva? Nkakwifuza. Kujya kukwifuza nibyo bizotuma nifuza kukurongora mu gihe utagifise umugabo. Ati rero umugabo yapfaka. Urabyumva? Aduza banza wumve. Ariko umugore yapfaka nahawe ubushobozi bwo kwihangana kukwifuza mu gihe mfise umugore wiwanje, nkataha ku mugore wiwanje nkabikora. Mugabo abagabo benshi ibyo bintu birabatsinda. Iyo bibatsinze rero, iyo bigutsinze ukaja gusambana hanze usize umugore wawe mu nzu, ni ukuvuga ubutwawe n'amarangamutima, kandi amarangamutima agenewe abagore gusa, ntagenewe abagabo. Wowe utegerezwa gukoresha ubwenge ukamenya ati none icyo ngiye kurondera ko rujya mugore, umugore wanje ntaca afise. Kuko abagabo turabizi nanye ko ushuhira umugore, warabye ibisusu, warabye inzobe canke warabye ubwirabure, ariko iyo uhejeje kuryamana nawe ubuzima burabandanya, biguma ari bya bindi nyene nta gishasha ukurayo. Kuko abagore bose baremwe kimwe, batandukanyijwe gusa n'amarangi yabo canke imiremere, ariko yaba ufise ibisusu binini, yaba ufise amabere manini, ikibanza umugabo amukeneyemo ni cya kindi ni kimwe. Umugani wa wundi ngo ntuzubone ngo bunini ngo bw'ikamyo, ngo ikibanza
ngo ikibanza ngo ca shoferi ngo ni kimwe ngo ni nk'icyo ikingana n'icyo mu ivoitire urumva rero ni bimwe so rero aha hantu ibintu bijanye no kuvangana ahanininya biva ku kutajera amarangamutima y'abantu umuntu kutajera amarangamutima yiwiwe cyane niko barakagesa nyene no kutimenya kutamenya kujera amarangamutima yawe ngumenye ngo ibi nibishobisho biriko birantera ibi bintu sinkwiye kubikora kuko jewe mfise ubwenge tugaye duhanura abantu iyo udafise ubwenge bwo kubimenya ivyo bintu urazi bikubako ibibazo cyane urabyumva imagine Abdure ehera muri Bible handitsemwo abamarayika bavuye mu ijuru baza kwisi baraba abakobwa b'abantu babona ni beza barangije barabifuza biyambura ubwiza bw'Imana bagenda kurongora abakobwa b'abantu bagiye mu ijuru abo bantu babaye abansi b'Imana nabo bigatanye Samusoni yari umuntu mwiza ku Mana ariko kubera kugendana na Delila hanyuma ibishobisho cyangwa amarangamutima akamutegeka kumva yuko yokora ibishoboka byose imbere ya Delila byatumye yimenera ibanga amenye rimumena amaso urabyumva si byiza rero ku mugabo kugira ibishobisho kuko ibishobisho vyatumye Dawidi yifuza umugore w'umuntu arangije aramusambanya mutera inda arangije amwicira umugabo Imana ntiyamuhanye so rero wewe urashobora kubona ugenda gusambana ukabona uravayo ugataha ntumenye ko Imana yaguhanye kandi ntumenye ko uriko wiyemera ikibi imbere kubera yuko umuntu iyo mujyamanye hari umuntu yabisiguye neza avuze yuko iyo ujyamanye n'umuntu igikorwa c'ubusambanyi nico kintu gikoreshwa ibice byose bigize umuntu ukoresha umubiri ugakoresha ubwenge ugakoresha n'impwemu urabitahura ibyo bintu ni ukuvuga ibice byose bigize umubiri wawe ubwenge impwemu n'inguvu zose bigendera muri ibyo bintu rero hariho kuryamana n'umuntu hariho ibintu by'iwiwe iyo uryamanye n'umukobwa cyangwa umuhungu hariho ibintu by'iwiwe utwara hariho n'iby'iwawe atwara so ushobora kuryamana n'imaraya ukayikuramo impwemu mbi urabyumva wowe ukaza wumva aho wicaye minsi yose uguma wifuza gusambana ukaza umengo udasambanye umengo nibara riguye udasambanye ntumenye ukibaza ngo nuko byifuza gusa ahubwo